magara yawe. Ku magara yawe, ku magara yawe. Kaze mu gikino ku magara yawe mutegurirwa mugashikirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'ibibondo mu Burundi UNICEF. Bagenzi, ngira ndabasige nyaruke. Gatatu ngiye gukora muhira vrema. Joyce nawe Oya nuko. Gispeje gutuwa gahunda y'icupa. Nawe ngo mugendera kijana cy'upa. Je vrema. Nukuri ntimunanira. Ndaba hari moya Joyce. Yego. Wapi Jesse nza kweri kandi ndabasavye mu ntaho. Oya shari Nukuri kijana. nta kanyamfise nukuri. Joyce urangayi. Oya nukuri sindakugayi. Fungiza imana zijya nyigisho zigahera kare. Uyu munsi ndatomboye pe. Ahubwo hewe. Formation y'uyu munsi vrema yari danger. Wavyumse nawe. Ahubwo wagira no muri pebe badupebe badutesheje umwanya gusa. None ngeze magara meza kugwaruka ico watubwiye gishasha ni giki hajye. Oya mutare kare. None nkabijya by'incanco ku bakuze. Cewe ryari rya mbere vrema ndanabyumvise. Kandi byari binakenewe. Byari bikenewe sana ahubwo bakoze. Jewe sans blague. Nahora nzi ko hacandagwa ababebe gusa. Nanje niko ndakiriza ngo numwe. Kumbe rero ibintu bikomeye basigara bivuga nasohotse. Oya narakubari. Kero uzatanguye kuvuga iby'incacu cyane bikweba. Yo wahombye byatarima. None nk'ubu we waruzi ko nka twebwe abayabaga sivyo hari incanco dutegerezwa kuronswa kugira twikingira ingwara zimwe zimwe. Nese imwe by'ukangwe n'igituntu. Wabize rero Joyce. Oya panizo. Izo nimba barazigucandagishije ukiri umwana ni bon. Baba hari izindi nk'igitigu, tetanus, za COVID-19. Oya reka na COVID. None. Ntabyo waruzi. Neza cyane. Urucanco ruyikingira rurahari mu gihe uvyifuza. Kansere yo mu bwinjiriro bw'igitereko rero. Danje ku bakobwa n'abamama. Oya reka ivyo bintu. Oho. Danje domora ahubwo. Fievre jaune nayo. Utaronse urucanco rwayo urazi ko n'indege uturi. Oya none ivyo ntabyo yaratse. Ewe. Sha iba. Aho ni bambwiye nzindukiyo mbe ndicungira fresh. Nagusamara wa muhungu. Nagusamara vrema. Uzosigara inyuma mu bintu byose. Ko vrema. Irego biravye neza. Izo ngora dose nta nimwe yoroshye. Ngwara nimwe ibaho yoroshe. Icyo dukwiye kuzikingira mu kwicandagisha hakiri kare. We nama nakubwiye uzosigara inyuma. Waruka ingwara y'igitigu, tetanus, fievre jaune, COVID-19 n'izindi turashobora kuzikingira mu gihe turonse icanco zidukingira izo ngwara hakiri kare. Shari igikino ku magara yawe. Mukazohora mugikurikirana iminsi yose ya gatanu kuva igihe cy'isaha 5 z'umurango ku rubuga rwa Facebook rwa Kaze.